twarabimenyeshejwe kumugangurukana umunyeziri ya equipe ko witwa Omar Ramadhan yagize ikibazo c'imvune yaramaze igihe kirekire pe kuva mu mpera za phase aller gushika kuri journée ya kane ya phase retour izumvikana journée ya 19 atagaragara mu kibuga muri weekend kuri match bakinye na equipe yitwa Ngozi City yagaragaye mu rutonde rw'abakinyi 11 batangura mu kibuga abanyamakamba bari bamukumbuye cyane especially ko ari umunyezamu wa mbere bari bafise inyuma yo gutakaza umugabo yitwa Jean Marie. Equipe yitwa Aigle Noir yabandanije gutsinda initwara neza ariko Papa Alba mu byo yakora byose mu gutsinda kwabo bagize higeze hagaragara mu gukumbura uyu mugabo. Sinzi ko navuga ngo baramukumbuye cyane ntibamukumbuye. Yewe ashobora kugira gutya agasanga pourquoi ni umwanya baramutwaye ntawe ubizi ariko yagarutse ahita asubira gufata. Oya ni umuzamu wa mbere. Nico kintu kiba kikwereka ko Aigle Noir iyo tuyiha amahigwe nta santima ziba zaroyemo. Ko nama equipe make atakaza umuzamu wa mbere ntitubimenye ntitubibone ko none se anterme yo kumukumbura ni yese ko equipe yakomeje gutsinda ngumye bitwara neza niyo twara bibitsindo yankesa nibyo donka hari nibyo bankesa dahari cyane bazafata difference nini yihari bivuga ngo ni byiza ko agarutse cyambere burya umuntu agwaye sina byiza ikindi naze nyene iyo competition ikomeze habi Shaber bene uyu bakomeze bagwanire guhagarara mu izamu rya equipe ya Nozeye. Iki nico kintu kikwereka ko iyo equipe imeze neza si bimwe bavuga ngo haravamo umwe turashira. Hari Aigle Noir bafise abanyezamu beza ugerageje kuraba. Par exemple kuva ku munyezamu yitwa Ishimwe Gishaberi yaramaze imisaki asama bafise Hakizimana Ramadhan nawe nk'umunyezamu wundi yindi shwa ku ruhande rwa Aigle Noir. Nagira mpaga foto Pajo kugira ngo agashiko kabano banyezamu bagera kuri batatu mu kanya karabe kaza kuba kamaze kumushikira kugira ngo ibintu bice bigenda neza. Uni Omar Ramadhan bariko barabona ariko kandi nabanyezamu bagera kuri batatu bafise muri equipe bafiseho Omar bakagira Gishaber bakagira kandi no mugabo yitwa Hakizimana Ramadhan. Nabanyezamu gerageje kuraba bose bafise iyo profile yo kuba mu mugwi nka Aigle Noir twari bikombe. Bose ni babanyezamu bashobora kugira ivyo bakoze kugira ngo equipe ibeho neza ndetse byanagaragaye ko hari nubwo bushobozi bwo kuma yoshobora kuva muri club undi agashobora gusama ugasanga nta kintu kinini gipfuye ariko kubwanje mbona umunyezamu umwe mukuru wa equipe ya Aigle Noir ahari kandi amaze kugaragara mu buryo bukomeye yitwa Omar Ramadhan. Impamvu mvuga kuno jewe nivyo ndashobora kuvuga ko Aigle Noir ari wa mugwi naba abanyezamu ba equipe nibo bahari gushika muri aka kanya ari muri kano kanya ariko wa mbere n'uwo mugufi Omar Ramadhan akurikira hagati Gishaber hagati hanyuma Ramadhan Hakizimana wundi umuremure. Rero nabanyezamu gerageje kuraba bashobora kugira ikintu batereye muri equipe ya Aigle Noir ariko waraba mu vyari vyakozwe muri zino nkino za mbere nibiriko birakogwa muri kano kanya bisa naho umenga biragomba gutandukana kandi jewe mbona ikintu kimwe Omar Ramadhan aruta abandi banyezamu bose equipe ya Aigle Noir ifise citwa kuvuga. Omar yabaye muri Olympique Star ari wa mugwi nivyo tuzi do class wo hasi wo ku rugero go hagati na hagati yamigwa itabigwanira kuduga itabigwanira gukoroka ari naho kubwanje nizera ko yigiye kino kintu cyo kuba wa munyezamu asabwa buri gihe gupanga aba defenseur biwe kuko azi neza ko mu kanya gato mu gihe yohumvye urwehe gusa equipe iza kubitsinzwe. Nabonye iyi kalite muri uyu mugabo ituma buri kanya yahagaze mu izamu giwe aguma yiga ngo defense yanje hagaze gute no panga gute abakinyi banje ndetse ikindi kintu gikomeye asanzwe afise nikijanye no gukinisha ukuguru kwiwe. Uzura abi mu bakinyi cyangwa mu banyezamu bakina Premier League nimba umunyezamu kesha akunze kuva mu rukina akoze ku mipira myinshi n'umugabo Omar Ramadhan. Rero kumuhomba muri club yawe hari ikintu gipfa. Ubwo rero
unaravye Aigle Noir mu nkino nk'ebakinye hari ico ushobora kubona nk'ikintu cabaye rimwe na rimwe ushobora kwikeka ko coba catewe no kubura no mugabo witwa Omar Ramadhan kuva ku munsi wa 19 w'igeno rya Primus League nivyo bagize umunyezamu yafashira izamu ryabo uretse ko nto kwirengagiza ko bafise na defense ikomeye kuva ku mande ndetse no mu mutima wa defense equipe mukinye na Ngozi City kubonyemo igitsindo mwayakiriye mukinye na Vitaro Football Club kubonyemo igitsindo wayakiriye mukinye na Beje Green yitwa equipe yoroshe mu gihugu cy'u Burundi kubonyemo igitsindo mukinye na Interstar kubonyemo igitsindo equipe yonyene ushoboye gukina ntikubonemo igitsindo ni equipe ya Kayanza United dusinze kimwe kubusa ibi byose je ku bwanje si ibintu byoza byitwa ibintu bisanzwe gusa bitotuma bakumbura umunyezamu wa equipe Mukuru yaramaze hafi nkino zigera kuri 10 zingahe akina kubijanye n'integuro z'umumenyereza kubijanye n'icizere abadefense baba bifitiye ni ibintu bwa mbere na mbere bitegezwa kubakora par exemple ugenda urabire muri Real Madrid ni equipe nziza ifise umunyezamu witwa Thibaut Courtois ariko bakagira umunyezamu wundi yabasamiye hafi igice cya sezo canke hafi sezo yose yitwa André Ronin nubwo kuri finale ya Champions League 2022 niba atari 2023 gutyo batamusamishije kuko bari bafise umunyezamu Mukuru yamaze kugaruka nk'umunyezamu defense yizera nk'umunyezamu n'umumenyereza yo kwizera muri kano kanya hano fazi igeze yo guhangana kwa Aigle Noir igeze hahandi umumenyereza ategerezwa kugira umunyezamu ashobora kuvuga ngo ngiye gukinana naka ntegerezwa kumwizera ku bice hafi 90% kujana canke 80 ko ashobora kumufasha hanyuma ibindi bibazo nje kubirondera ahandi bijanye no gutegura ariko kubijanye n'umunyezamu mbe ndisire asapuruza ko afise umunyezamu mwiza mujyanje rero kugira Omar Ramadhan ubwa mbere na mbere bizana ituze mu mumenyereza bizana ituze muri defense kuko baza umunyezamu ari kumwe nabo ari nyuma yabo azi kubapanga no kubakinisha bikanafasha kandi novuga na cyane n'abanyezamu babiri kwitegura kuko hari n'igihe bizosabwa ko umunyezamu umwe asabwa gusama muri Primus League uwundi ariko ategura gusama muri Coupe du Président ibintu bikagenda neza rero kugarukana Omar Ramadhan ubwa mbere na mbere byo nk'ikintu kinyereka ko bari banamukumbuye nuko aje bagashika bamuhereza intebe yiwe nk'umunyezamu Mukuru kuko babizi neza ko hari ikintu yariko arabafasha abandi banyezamu batariko barabaha muri rusange ndetse n'igihagararo cyo nk'umunyezamu Mukuru wa equipe ya Aigle Noir asanzwe akikizigamye kugeza kano kanya. Yes, nivyo kuri Omar Ramadhan birumvikana ko yaramaze igihe kireka atagaragara mu kibuga ariko yamaze kugaruka gufasha equipe yitwa Aigle Noir the Fighters. Ariko twibaza niba equipe ya Aigle Noir ishobora kuba imukumbuye. Ariko reka manze ndakubwire ko Arise and Shine Burundi canke Ashibu ufite ibinyobwa bigiye bitandukanye harimo nka Fanga Tea, Fanga Gingembre na Power